ubundi jewe post ya Chimamanda nije umuntu wa mbere yatanguye kuyibona. Je umuntu wa mbere yatanguye kuyibona cyanda telefone umugore namubwira ati sheri hari post Chimamanda akoze yo kugukeza. So ubwa mbere yavuze ko agomba ahe inkoko umuntu akenye. Chimamanda n'umuntu acoza bien sûr ubutegetsi. Yeah. Twese turabizi, we know that. Twese turazi ko Chimamanda acoza ubutegetsi. Ariko apari gucoza ubutegetsi, Chimamanda ni n'umurundi. Ndakananga karero gatonya. Mukombozi za 2012 13 14. Murazi indirimbo yaririmba. Kugeza iyi saha Mukombozi ari hehe? Mukombozi ariko kwitoza no mu bushinga mateka. So no kuvuga iki? Uko imisi igenda niko umuntu aterahinduka. Sivyo? Umuntu arahinduka. Uno musi Chimamanda ashobora kuba ariko aracoza ubutegetsi bwacu, acoza indongozi zacu. Ntituzi ejo bizoba bimeze gute. Rero icambere nuko novuga ko Chimamanda pokuro mu manti duhuje ivyiyumviro. Iduhuje ivyiyumviro Chimamanda ari kuri kote iyi, nawe turi kuri kote iyi. Bidakuraho ko tutoganira mu gihe aje mu mahoro. Ndatanga akaroro ka hafi. Umusirikare w'u Burundi n'umusirikare w'u Rwanda bariko bararasana. Umusirikare w'u Rwanda kamanika amaboko. Umusirikare w'umurundi ntashoka murasa. Sivyo? Nagomba rero ntange message ku bantu bariko baritiranya bino bintu ngo mama ngo umugore yatoye ngo inkoko y'umwansi. Turabana turazi ibyo turimo. Turazi umuhamagaro w'iwacu. Sivyo? Kandi ikintu tubasezeranye bizorangira Chimamanda ahindutse. Ni ngombwa birangire Chimamanda ahindutse. Kandi Chimamanda bizorangira akorera igihugu ariko aravugira n'igihugu. Murameze neza. Nzere ko mumeze neza, agenda meze neza cyane. So my name is John Mabu. Haba utarakora sabone cyangwa subscribe no yikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Niko mubibona ndi kumuhana so jewe nje ngare kugira ngo tuvugane inkuru ikira trending. Muri ikira trending y'inkoko. Ari inkoko Muzi Chimamanda yahaye umugore. Iyo nkoko rero ikirazana imbibazo ikiravugwa cyane ariko haravugwa amajambo menshi cyane. So je nje ngaha rero kugira ngo nshobore gutahuza abantu benshi. Ushobora kuja mu kintu ukagikora ariko utazi kayerma ico kintu gikugwa gute cyangwa ico kintu kimeze gute. Sivyo? Amajambo ndiko ndagenda ndonka ama message ama telefone abantu badutelefona ngo ngo umugore yakiriye ngo inkoko y'umwansi. Urumva? Hari nabo nabonye bakoze ama content bavuga ko yoba yaraduhayemo uburozi. Ibintu byinshi cyane. So ariko nagomba duse n'abarabira hamwe kino kintu ku bantu bien sûr baciye ubwenge kubera ko ibintu ngoma mvuge hari umuntu usanga atabitahura. Ubundi jewe post ya Chimamanda nije umuntu wa mbere yatanguye kuyibona. Je umuntu wa mbere yatanguye kuyibona cyanda telefone umugore namubwira ati sheri hari post Chimamanda akoze yo kugukeza. So ubwa mbere yavuze ko agomba ahe inkoko umuntu akenye. So abantu bagiye muri commentaire baramutuka acarahindura acagindi post avuze ko agomba ayihe musumeno kubera ko yibungenze anamukeze. Sivyo? Yace telefone umugore amubwira ati aba post ya Chimamanda rero haiza kanya twashe twumva koresha umwanya do telefona avuga ati burya agenda bafite message a telefone umugore ati ndagufite message ndashobora kuza uri kumuhana ati sawa acaraza. Sivyo? Rero ngobanda nsene basigura bino bintu. Chimamanda n'umuntu acoza bien sûr ubutegetsi. Yeah. Twese turabizi, we know that. Twese turazi ko Chimamanda acoza ubutegetsi.
ariko apari gucoza ubutegetsi Chimamanda ni n'umurundi. Reka nanga karero gatonya. Mukombozi za 2012 13 14 murazi indirimbo yaririmba. Kugeza iyi saha Mukombozi ari hehe? Mukombozi ariko kwitoza no mu bushinga mateka. So no kuvuga iki? Uko imisi genda niko umuntu aterahinduka. Sivyo? Umuntu arahinduka. Uno musi Chimamanda ashobora kuba ariko aracoza ubutegetsi bwacu, acoza indongozi zacu. Ntituzi ejo bizoba bimeze gute. Ejo ashobora guhinduka ugasanga turiko tunakora bimwe. Ejo ashobora guhinduka ugasanga turiko turi mu iterambere ry'igihugu twese muri rusange turiko turabikorera hamwe. So il ne faut pas juger quelqu'un. Urumva? Niyo mpamvu Yesu gihe yari ngaha kwisi. Yesu gihe yari ngaha kwisi ntigeze yanka kwinjira mu rusengero rw'abamarayi. Ntigeze yanka kuja kurara kwa Lazaro. Kandi abantu baramukritika ati ni gute umuntu w'Imana aje kurara kwa Lazaro, umutoza kori, umunyavyaha, umuki. So nuko rero icambere nuko novuga ko Chimamanda pokuro mu manti duhuje ivyiyumviro. Duhuje ivyiyumviro Chimamanda ari kuri kote iyi, nawe turi kuri kote iyi. Bidakuraho ko tutoganira mu gihe aje mu mahoro. Ndatanga akaroro ka hafi. Umusirikare w'u Burundi n'umusirikare w'u Rwanda bariko bararasana. Umusirikare w'u Rwanda akamanika amaboko. Umusirikare w'u Burundi ntashoka murasa. Aramwakira. Rero Chimamanda ntiyaje mu gutukana canke mu gucoza umuntu. Chimamanda yaje mu mahoro. Kandi muri diplomasi iyo umuntu aje mu mahoro uramwakira ukamwumviriza. Chimamanda yarazanywe no gukeza umugore. Sivyo? So turi mu rugamba rero bisaba ubwenge bwinshi. Turi mu rugamba bisa no gukoresha diplomasi. Peu importe ibyo boba bapfa n'umugore. Ariko hari ikintu kimwe gishobora kubahuza. Uno musi nituzi Chimamanda ari mubiki, ejo nituzi Chimamanda azoba ari hehe. Pourquoi pas Chimamanda ejo tuzosanga ari umuntu asigaye akorera igihugu cyane. Ari umuntu asigaye yarahevye yange so gucoza indongozi. Sivyo? Nagomba rero ntange message ku bantu bariko baritiranya bino bintu ngo mama ngo umugore yatoye ngo inkoko y'umwansi. Umwansi mubiki igihe yaza none poste Chimamanda yakoze mwarabonye harimo ibintu by'ubwansi. Yavuze ko ari umuntu byamuvuye ku mutima kandi ko akeneye gutanga ishikana. Yaje mu mahoro. Twaramwakiriye mu mahoro. Sasa problem iri hehe? Sivyo? Nagomba rero juste ari un petit message ngira ntange ku bantu bariko baragenda bavuga amajambana yariya. Kandi ikindi kintu novuga. Ntimwitege canke ntimwibaze ko inkoko yohindura ibitekerezo by'umugore. Ntibibaho. Nta nkoko yohindura ubuntu. Kuko nigihe yazamwe ibi bintu wari umuhamagaro wiwe. Nta muntu yari yamuhaye inkoko, nta muntu yari yamuhaye amafaranga, nta muntu yari yamuhaye buri kimwe cyose. Yaravyumvise mwaravuga ati umuhamagaro. Sivyo? Nuko rero bimeze. So message yari ibi bintu nimushake kubifata mu bipolitize cyane, mu bishimwe politique nyinshi. No. Ibi bintu ni diplomasi. Sivyo? Ni diplomasi. Umwansi arashobora kuza akakugana ukamwakira bivanye n'ukuntu yaje. So nibaze ko ari ibintu bitahuritse. Message yari iyo. Abantu mugwa munyandikira mwandikira umugore mwandikira iki niki stop. Mubihagarike. Twebwe ntiturabana turazi byo turimo. Nibaze ko bitahuritse bene wacu. Twe ntiturabana turazi byo turimo. Turazi umuhamagaro w'iwacu. Sivyo? Kandi ikintu tubasezeranye bizorangira Chimamanda ahindutse. Ni ngombwa birangire Chimamanda ahindutse.
kandi Chimamanda bizorangira akorera igihugu ariko aravugira n'igihugu. Ibi bintu ndabibahaye nka message kandi nka prophecy ubuvugishwa bizorangira Chimamanda agize nte akoreye igihugu. So turakunda cyane wowe utaragara sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bimera neza cyane.